Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Luka Mweranda. Muri rya minsi sinzi ingene abigishwa badutse bibaza ku mutima wabo umukuru muri bo. Yesu abonye ibyo biyumvira arakura kana aragahagarika iruhande yiwe ababwira ati umuntu wese yakiriza yompi akakana kubganje nije aba yakirije yompi nawe uwunyakirije yompi aba yakirije yompi uwantumye. Nkako usanzwe ari we muto muri mwebwe mwese uwo niwe mukuru. Yohana aramubarira ati mwigisha twabonye umuntu yirukana amashetani ku izina ryawe turaheza dushaka kubimubuza kuko atari uwo muri twebwe tukugendanira. Yesu nawe aramwishyura ati ntimube mukimubuza utabakeba abari kumwe namwe. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Uyu munsi turatanguye kuzirikana igitabo cha Yobu. Ni igitabo hakuru kumbura umuntu yumvise ivyandikwamwo ari igitabo gishaka bwa mbere kutatubwira kumbure ivyo byarabaye nyezina uko nyene vyandikwa, ariko birimwo inyigisho y'ijambo ry'Imana igomba kudufasha kuzirikana na cane dufatiye kuri ibi batubwira vyashikiye uyu Yobu, kuzirikana ico Imana ishaka kudufasha kuronkamwe umuco mu bijanye n'ibintu vy'ukubabara, ukubabara, urupfu, ibintu vyose bigerageza umuntu bikamubabaza bifise isiguri yihe imbere y'Imana. Umuntu yogira igihagarara ikihe muri vyo, na cane iki gitabo amajambo arimwo asa nk'ayagerageza gufasha umuntu gutahura igituma umuntu w'intungane ashobora kubabara. Kuko turabona yuko Yobu igihe yatangura kubabara akitera ibibazo yibaza ati ni kubera iki jewe, abagenzi bo bakaza kumuha inyishu yuko ababara kuko yacumuriye Imana, ko ari nk'igihano c'Imana ku vyaha vyiwe. Kandi ico kintu menga kirakunze kugaruka no mu batari bake, nubwo Yesu Kristo yaduhaye gushobora gutahura ububabare bw'umuntu imbere y'Imana icari cyo. Ugasanga natwe murambona abantu amageragezwa yegeranije gose akaranze, kazona baranyandikiye aka message bazi yuko mvugana n'Imana directement, bati mbe pati kugira ngo ibintu bibe biko biradushikira ubumera twaririye Imana n'ubuwe. Harimwo kwiyumvira nk'uko kwabayobo imyaka ingahe ibihumbi bingahe Yesu ataraza, gasanga mu kwiyumvira uracari hariya nturarabira muri Yesu Kristo, bica bigora. Ariko igihe umuntu yiyumviriye akaraba Yesu Kristo niho ucubona uti ukungene yababa yari umwana w'Imana nta cyaha na kimwe yari afise. Si gihano rero, kuko Imana yobaye gute iri kwirahana Yesu Kristo atacahagira. Nivyo hariho ibintu by'ububabare by'amagorwa by'amageragezwa bishobora kudushikira kubera ivyaha vyacu, ariko nivyo Yesu Kristo nawe yari intungane agapfa ku musaraba. Ko nogira nti Yesu Kristo niwe nyishu nziza ku bibazo by'ukubabara Yobu yibaza akabura inyishu, niwe nyishu nziza ku bibazo by'ukubabara by'urupfu rushobora gutera iwacu rukatubabaza tukumva umenga turabura inyishu. Nta handi turonka inyishu, kandi inyishu turonka simwe yo mwishure kimwe guteranya kimwe bingana bibiri, oya
ni nyinshi kubwira iti humura turi kumwe. Ni wabishaka ukararamura amaso ukiweza umwana w'Imana ku musaraba, uraba kumwe nanje, ndaba kumwe nawe. Nicyo gituma byama biryoshe gutangarira Yesu ntiyemeye kubambwa ari wenyene, yemeye kubambwa hagati y'ibisuma, kugira ngo na bwabo babare bw'ibisuma bushobore kuronka inzira nshasha yuko bushobora gucyororwa bugahinduka inzira nshasha y'ubukiriro. Ububabare bw'intungane, umwana w'Imana, intungane y'Imana, bugacyorora ububabare bw'ubabara azira ibyo yakoze, agashobora kubwirwa ati ko wemeye guhuza amaso n'Imana, kemera guca bugufi ukishira mu minwe yayo, uraba kumwe nayo mu paradiso. Haraboca bagira bati ayo maparadiso yakwirwa ntayo nkeneye, je ngomba kwirira ubuzima bwo ngaha ngumaha. Mugabo harazi igihe ubuzima bugategerezwa kujabuka, kuko vy'ukuri ibi bibazo birahambaye. Uravye ingene hashobora kuzohare buteye ubwoba, gushikaho ushobora gusanga ubuze inyishu y'ibiriko biraba. Mugabo Imana yikabiza iti uyu muntu akankundira ibi nakamenya kuvyakira, nzokuramwo ikintu gikomeye. Mwibuke Yesu, abigishwa babo bamubaza ikibazo, babonye umuntu ngo yavutse ari impumyi, bakamubaza ikibazo bakagira bati mbega none uyo muntu ameze gutyo, ayo magorwa arimwo niwe yacumuye canke n'abavyeyi biwe? Heza akababwira ati uko mwiyumvira vayo, muri ko mwiyumvira muhuba, siwe yacumuye si n'abavyeyi biwe. Suvuga ko atacumuye, suvuga ko abavyeyi batacumuye, mugabo si igihano c'Imana. Kuko uvuze igihano c'Imana, abantu tubona ngaha birigo birirenza akabiko, kandi ukabona nibo baguma banezerewe bamerewe neza. Imana yoba yarabapendereye kwisanzwe ari intungane. Umuntu agiye aribaza ibibazo ku bindi, na Yesu agacabereka ati reka kwiyumvira yuko umenga Imana ni Imana iraho ucumuye ikigushira kw'ibihano. Oya, ahubwo irondera ingeni n'ubundi yo gukiza amahano, ariko igihe utinjiye mu ntumbero yayo, amahano aragukorera ko kandi akakubabaza, kukugira kubabara muri wewe, kandi ukabara utagira uti urafise umwizero yuko umunsi uri izina uzoruhuka ububabare. Yesu akazana uwo mwizero mu buzima bwacu yuko hari igihe cyo kuruhuka amageragezwa n'imibabaro. Yobu tukabona yuko hagera igihe shetani ikamutera, bivuga yuko mu kubabara kwacu Imana irahakorera nkuko na shetani hakorera. Nakajyo kiza kugira ngo tugaruke kandi tuzirikane atari kubwiwe atari kubgayo uyo mugwanizi agwanya ubuhigwe ukumererwa neza ku muntu. Turumva yuko ijambo ry'Imana ryatweretse Imana nabayo kumwe na shetani ngo nabayo hamwe. Rero na Yobu mu nyuma hazozamwo abagenzi ba Yobu, hazozamwo mbere n'umugore wiwe. Ni byiza yuko umuntu yoca asoma igitabo cyose akacumva mu runani rwacu, ntagume gusa kuri aya majambo makenya liturujia yadutegekanirije, nayo kudufasha kugira ngo duce twinjira mu gitabo cyose. Mugabo tugarukiye kuri aya y'uyu munsi, amajambo y'Imana akatwereka ingene mu buzima bwacu, mu bintu bitugerageza, mu bintu bitubabaza, ingene shetani ari igihigiramwo agatoke kayo. Ngo niyo yagiye gusaba Yobu, hari ibyago bitaba bivuye gusa kukungena ubuzima bwa hano mw'isi bumeze, mugabo ibyago bishobora gutegwa na sekibi. Nkuko hari ibindi byago bisanzwe mu buzima bishika kubera ubuzima ukungene bumeze, kuko ubuzima bwa hano ku isi si ubuzima buhejeje, si ubuzima bw'ijuru. Ibyago biracahari, ariko hariho ibyago bivyugwa koko na sekibi. Mugabo ivyo vyose tugire Kristo.
iyo umuntu muri ibyo bintu agumye abona sekibi ibivyuye arapfiramwo, iramurya umutima, iramugira ko pression, ikamwica psychologiquement, agaca asanga mbere no ku mubiri biriko birunyuka. Mugabo iyo mwumvirize iki kintu, mucumvirize neza, ntimusinzire naho ari umwanya w'agatiro. Mucumvirize neza, kirahambaye. Iyo umuntu arenganye kuri ico kintu kiri imbere yiwe, gitambamye imbere yiwe, cyitwa ububasha bubi bw'umwijima, cyitwa shetani, akaraba hakujya, araheza akamenya ati na shetani ni Imana yayirekuye. Akaraba hakujya akavuga ati Imana irazi icyo ishaka kugira. Tugire Kristo. Ugaca udugana rero kwiyumvira aha anyi byahereye ngo shetani Imana yayihaye audience. Imana ni nziza gushikana yayihaye audience shetani vraiment ikayagana ngo mvuye kuyebayeba kwisi, mvuye kuyebayeba hariya muri Radio Maria, size bariko baradurumbanya baterana amajambo mvuye kuyebayeba hariya, size bariko bararyana imagaje ati mugabo muri ibyo bisobonye haribwo abantu hajya, nta bantu wamboneye. Imana ikaryoherwa ingene igihe tugororokeye Imana ihimbagwa gushikanaho nayo nyene inongwisha shetani iti wamboneye uriya muntu wanyu, wamboneye ingene avyifatamwe neza. Shetani gacivuga ito nuko wamugiriye ibi nabiriya, mumpe gato ndamukorere kurana. Imana ikagira iti genda. Murumva ko ari Imana yarekuye? Mugabo si Imana ije kugukorerako, mugabo yabiretse, kuko igira iti shetani ngomba kukumara amaza gusumbya, ngomba kukumara amaza gusumbya, bajya nyene ukengera, niho ngomba kukwereka yuko bariya nyene niho nzogutsindira. Ariko Imana shetani ukamenga biri mu buzima bwacu, mugasanga umuntu byamugoye, hari aho usanga umenga yakundiye Imana igatsinda muri we, ikigaragaza ikininahaza, ibintu bikaryoha. Aha naho ugasanga yatsinzwe n'intege nke, shetani kabari yitsinda igakiza gukora kwitama Imana. Wabonye karimi hajya ntagukunda kubera ko agukunda, nivyo wamuhaye akunda. Ba bantu dusenga dusaba ibintu gusa Imana dushaka, bijya bintu byo kuba mu bisabisho by'ibyo dushaka gusa tugarukira ngaho, hari igihe shetani igenda kubirekrama ti bimpe gato ndabiceko. Waho rudandaza ukunguka, ibifaranga bikaza, igikonego macungu, kazona umunsi umwe haraje ibintu bidurumbanya, ibintu byawe bikanyika, gashitangura gutuka Imana. Imana gacivuga iti ntiyagukunda kubera gukunda, kubera gufitiye urukundo rw'umuvyeyi, agukunda kubw'ibintu muha gusa, ninda n'amaentere, nukuryoherwa, n'ubukuru wamuhaye. Mwumvise abatumwa ariko barahayira ivy'ubukuru, ivyo byose uko harazi igihe bigahera, kandi uvyemere cyangwa ureke, hazoza igihe, hari umunsi byose bihera, ugasigarana gwa rukundo rucyoroye gwiza wunze n'Imana. Shetani aho hantu bikayinanira kuhakorako, kandi aho hantu Imana irahadukingira. Mwumvise ingene Imana ibwira shetani iti genda ugira ibyo ushaka byose, mugabo ntukore ku mutima wiwe. Imana irakingira umutima wacu. Na ibi bindi ubwibutsa Imana birahera, kayandagize bwake mwibutsa Imana barajye Maria, hazogera igihe bihere. Kajya kantu ka urabona uracambara umusipi ukagufata, harazigiye ukayonga umusipi n'ugufate, ukisiga amavuta akagufata, azuzigiye ntafate. None uzuca utakaza urukundo rw'Imana. Nugira nti ibyo byose biri nyuma birashobora guhera. Twimenyereze kubigira nk'ibintu turi nahaza mw'Imana kandi tubirekura, kugira ngo umunsi byagiye ntiwumve umenga n'Imana yakurekuye. Ni ivyo Imana igomba kutwigisha.
ibintu bishobora gutera umuyoro. Mwumvise ingene Yobu hari igihe bishika kamenga nyene shetani yakwibundiye igufise commission, ibyago bigahana n'ibindi, impfu zingahe zikagutondako, ibi na biriya byose bikanyika, ugisigara wibaza uti mbe none senga Imana yumva cyangwa senga Imana itumva? Ibyo ntibirabashikira. Ibintu bikaza, umupapa mu nzu, umukozi akaza agatapa surene, umugore ataraza, abana bataratondesha minervane, parangana. Mugabo kibukuti Imana nihiri, Imana niyo yampaye, Imana yisubije nini nahazwe. Mu bintu rero ijambo ry'Imana rigomba kutwereka uyu munsi, nogira nti bimara amaza shetani gaciburanirwa no gukenguruka. Pat umuntu yokenguruka gute? Kanseri iri kwiramurya mu mazi ariko arababara, kwazogira igihe shetani ikore no ku mubiri wa Yobu, n'umubiri wiwe iwukoreko, iwuteza ibintu. Ntagihe mugwara ibintu mukagenda ku baganga bakabura, mugashika no mu Buhindi bakabura, ukumva uri kurahera ubabara, mugabo abandi bakabona ukomeye kandi ukaguma uvyibusha usa neza inyuma, gasanga umenga uri housing. Telefone isa neza inyuma, mugabo indani yaraheze, inyuma ari iPhone, mugabo yicanye ugasanga yatse nka Tecno. Housing. Ibyo byose Yobu akavyakira agakengurukira Imana, shetani gatumutwe ikaburanirwa, kuko ico ibishaka nukuguteranya n'Imana, ahubwo ukanina hazimana ugakengurukira Imana, ukagira uti Mukama nta na kimwe kigusoba, ukareka kwa mumenga utewe ubwoba n'ibishika umwanya wose, ukishira mu minwe yo mushobora byose. Hari igihe bishika kaza wumva hariya kumasokoro k'ibintu bibi gusa, ibintu negati, gushika wumva umengo hakwa guturubura, kaza imbere y'Umukama kambwira uti Mukama ninahazwa, ibintu urabyitwararitse kandi urabikunda gusumbya uko jewe ndabyitwararitse. Ishaka ryawe niriranguke, mpa gusa kugira igihagararo unyitezemwo, sintirigane ngo ndakumara amazi. Nico gisabisho cyiza. Mukama gakoma induru, ndumva ko ingwari ndiye imbabaje ari kugumura Imana yanje. Yesu nguma ndakwizigiye muri bukaka gasabisho. Jésus, quoi qu'il advienne, je garde confiance en toi. Aho hantu hagumye ko amashetani yose aramaramana. Hari umweranda bavuga nubundi nawe nyene shetani yamurekamye ku Mana, yo yiranamwinjira mwiramukorera mu mugabo akaguma kengurukira Imana, uko akengurukira Imana gwakaba ariko imitima ikira ikaja mu ijuru. Gushikaho shetani nyene ija kwisabira Imana iti ntabara mve muri urya muntu, kuko ivyo nari niteze sivyo biriko biraba, abantu barankiranye. Shetani ntiyemera ko abantu bakira. Abantu mwese mwanka ko abantu bahimbagwa, bakira, bakamererwa neza, bagatera imbere, bagatunganirwa. Muri kumwe nayo, muri abantu bayo muri uyo mwanya mwari mubizi. Abantu mufitiye inzigo y'ukunda amererwa neza, atunganirwa, akagira ubuzima bwiza. Shetani n'umwansi kuko yaciye mutwara ibintu byose. Abantu mukuza abandi mu kazi, mukagira iki, mukiyemera mbere, mukabona yuko muhambaye, uyu munsi mwica mugakiza, uri kukorana na shetani. Ahasigaye umwe wese akibaza ati mbega uko nifata mu bintu mu buzima bwa misi yose, nkorana n'uyu mugwanizi agwanya ubuhigwe bw'abantu canke nkorana n'Imana. Uyo rero yemera guca bugufi agakorana n'Imana, naho kumbure atabatahura byose biriko biraba, uyo koko by'ukuri aratuma Imana ininahazwa kandi ikagaruka ikanagura ubuzima. Uyo ngo n'umuntu mukuru imbere y'Imana. Yesu nivyo yatubwiye,
kuko umuntu arashobora kwibaza ati hagati yo shetani iri kwirasanzaza ibintu vya Yobu na Yobu umenga aramerewe nabi, umenga nta marabwa gifise, ninda hambaye muri abo bantu babiri. Hagati y'abo bantu shetani iri kwirakoresha ukamenga barahambaye bakonona ibintu vya Yobu, abatwumvise baje bakonona inka ziwe bakaziba. Ushobora kwibaza ati uriya muntu ire miserable ire malheur, by'ukuri imbere y'Imana ninda ari miserable, ninda komeye. Yobu muri uyo mwanya umenga ntacavuze mu buzima, niwe mukuru ahambaye imbere y'Imana. Tuze turitonda uko twebwe dupanga abakuru mu kibana aho hanze mu by'ubuzima, nitwibaze ko ari ko Imana ibipanga. Imana yumviriza imitima y'abantu, ntirabi by'inyuma. Yezu ntihacagira ati rero yarabonye ico kibazo mu batumwa biwe bariko baraharira, ngo yarabumvirije mu nzira baharira, ngo umukuru muri bo. Izo mpari zamazihari, erega si mpari zugira ngo ndashaka kuba mukuru kuri wewe ya niza mpari zose usangiye tuko turahari, umwe wese agomba kwiyemeza ku wundi, ashaka ko ivyo birengana bikamunanira kumviriza ubwiza bw'icyumviro cya mugenzi we, ubwiza bw'igihagararo cya mugenzi we, akaguma yiyumviriza wenyene kuko yumva menga niwe yoja hejuru. Ico Yesu arazi ko kiri mu bantu bose, si catevye ko aharira hakubatwara mu bintu vy'amateori, aberetse ikintu pratique, acafata kana gatonya arakazana ati umuntu azi kwitwararika umwana nk'uyu ati niwe mukuru. Agombye kuvuga iki? Si kuvuga yuko agombye kuvuga yuko ba abantu bose barera abana bacu mu makreshe ko ari bo bakuru ko bitaha abana batonya canke abakozi bo mu nzu, sivyo ugambera agombye kuvuga. Ariko umwana ni imvugo nshushanyo. Mukuzana uyo mwana Yesu agombye kutwereka ati burya umuntu w'umukuru n'umuntu murana umwana n'umuntu akiri vulnerable murumva neza icyo ari cyo. Umuntu nta magara, azeye ibyiwe byose ku bandi, azeye ubuzima bwiwe ku bandi. Umuntu ataco yishoboreye ariho kubw'abandi. Umuntu rero azi kwitwarika bene abo bantu, atari kugira ngo bagumize ngaho, kuko umwana turamwitwararika kugira ngo akure agire kazoza, agakuza ubuzima muri bo, akugurura kazoza keza imbere yabo yiwe yabo bantu. Uyo muntu ni mukuru imbere y'Imana, uyo muntu niwe mukuru. Ejo Yesu agira ati uwirinda mbere no gutirimutsa umuntu nk'uyo, ahubwo agakuza ubuzima akaburyosha muri we, bugakura bukaronka kazoza keza. Babantu bitwararika kazoza keza k'abantu, ubuzima bwiza bw'abantu mu mpande zose, mu by'umubiri, mu by'umutima, mu by'ubwenge, kandi ukabona yuko babikorana urukundo, atari inyungu gusa bahamiye, mbere bagashobora gusheta n'inyungu zabo kugira ngo ubuzima bukure butambuke. Abo bantu ni bakuru. N'umukuru rero nahatanga desordre, igihe atanze desordre, atanze amashahuri n'amategeko, bikangura ubuzima, bikabukuza, bikabukura mu bwana, ubuzima bukaba mature, bugakura, bukaronka kazoza keza, bukagira igihagararo cyiza. Abo nibo bantu bakuru. Babandi bose naho badakorera ahantu tubona, mugabo bafashe ibintu, dushobora gusanga ari bajya abakozi banyu mu mazu, utaha ugasanga yaguteguriye ahantu, yahakorofye, yapanze neza, ukumva uruhutse, akagushira ama disposition yo kuja nawe gukuza ibindi. Abantu bakubona ukuza ibintu muga ntamenye ko ari wundi umuntu haya nawe agutegurira kugira ngo ibintu bikure. Je mwari mubizi bakuru si bajya gusa bavugangwa mwisi, bavugangwa no mu vy'Imana mu ngabirano zihanitse canke mu ndinganizo y'eklezia, mugabo nabo bose
bumva yuko bateramiye igikorwa cy'iteka cyo kuzigama neza ubuzima, kubukuza no kubwugururira kazoza keza mu iterambere ryose, cyane cyane mu iterambere ry'imico myiza igumye ubuzima bukaguma bwumvikana mu Imana. Abantu muteramiye imico mibi kuko irimo amafaranga menshi muri ino si, kuko bibahaza bikabatumenga mutotse nk'abantu, ubukuru bwabo bwiyempoza ku mafaranga n'ubukuru, ariko mudateramiye imico myiza yumvisha Imana hano mu isi. Pay attention. Ngo muzosanga, Yesu hanavuga ati ngo harabara abambere ngo bazosanga arabanyuma ku munsi wago. Mbega none je ubuzima bwanje muri nosi buteramiye iki, bukorera iki? Ubwo bukorera ubuzima, buduza akanovera ku buzima, buguma butegura kazoza keza, mugabo kumvikanamwo ininahazwa ry'Imana, kuko vyose ngo bihera kuri yo, vyose bigengwa nayo, kandi vyose biruhira kugaruka imbere yayo. Amen.